nongeye kuramutsa mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Turashima Imana Data twese igitondo ciza c'umugisha twongeye muri byose Imana Data tuzinga by'icyubahiro. Kandi ko turi mu ngoro y'Imana gashobora gusanga abashitse twamaze kuhana kaze nabo nyine abashitse twamaze gutanga kaze turabahaye kaze mwese mu izina rya Yesu Kristo. None Imana tugiriye neza Imana twari muri Sokati hariya twari bise umunsi mukuru w'ikibatizo baratumanye intasho nazo nyene muzakire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nuko turashima Imana Data wa twese ubuntu bwayo n'imbabazi zayo imaze kutugirira twatuye mu ngoro y'Imana Imana yakoze. Noneho naguhaye kaze ku ijambo ry'Imana gusanga ijambo ry'Imana gashize mu mutima wanje ngo dusangire. Tugize iminsi twumva amajambo y'Imana n'ejo mwana mfise amajambo y'Imana turibukanya urugero kuja mu ijuru kuko iyo twayisomye andi usanga Imana yakwishuye ugasanga yakwishuriye amajambo tugiye kwigisha ugasanga Imana yakwishuriye nabyo ni byiza ariko reka dusangire amajambo y'Imana. Turacashishikara twarigeze kumurira amayinga ariko twarigeze ko tuzobona ku ijambo rivuga ngo irinde turi mwirinde ngo bari mwirinde ukwirinde muri kino gihe hari ibintu bimeze nk'irinde bicicimitse abana b'Imana tugiye kumenya uko ibihe bimeze kugira ngo tubihagararemo neza tubone kuzoshika mu ijuru. Twarabivuze ko cyane ko tuzoshishikara ariko reka dutere imbere gatoya tuzobigaga ko twagoma gukuru ng'Imana tuvugane kuri ijambo naho twabonye ko twari kumwatwigishe kwa kabiri no kwa kane niho twari turi hano yatwigishe ku ijambo rivuga ngo kwizera. Ukwizera ko ariko kurema ukwizera kutubwira ko bitariho biri ukwizera ibyo tukabona turizera nukumenya neza utagize gute udakekeranya yuko ibitariho bizogera gute biba. None rero dushishikaye ko muri icyo gihe tuba turi mwirinde birashoboka ko tuba mu kwizera tukamenya ko nta mageragezwa yoza nta ibibazo byoza inyuma yabyo kuko igeragezwa ntirikura oya nimba ryaje yingana n'urwo rusengero ntizokwigera rikura ngo ryiyongere ko n'akandi kantu gatoya riguma hajyanye nicyo tumesa ko umuntu ahagarika ukwizera amaze guhagarika ukwizera agaca kura mu kwizera agasasanya igeragezwa yagize gute ari hejuru yaryo agacaho amashinga. Reka dusome twagoma ngo dusange ijambo ry'Imana muri iyi gitabo dusoma igitabo cy'Abanyefesi ko naho tuba turwana intambara turi mu bibazo turi muri iryo rinde kuko abakristo muri minsi ishengero Satani arakinshimitse mu guteza ibibazo na biriya kandi mugasanga abakristo ntibamenye uwo turwana uwo ari we n'uburyo akora kw'ibyo byose atabizana ngo nuko abinezero babizana ronde arakenge ari strategy akoresha kugira ngo arabe ko yobuza abantu kubandanya ubwira. Reka dusome igitabo cy'Abanyefesi 6 yago twese twahageze. Urupapuro n'amajana 21 mu isezerano rya Ishasha abafise za Bibiliya iyi version ya kera batanyanye kwishasha akwera ikinyarwanda bashaka ikirundi Bibiliya bahinduye hoya zishasha gusa n'amajambo gusa bakuyemo barayatomora neza barashira mu kirundi cyacu twumva neza kuko
uca usanga Bibiliya twahorana usanga harimo amajambo menshi n'ay'ikinyarwanda. None turagiye gusoma mu izina rya Yesu Kristo. Duhere kano karongo ka 10 avuga ngo umutwe w'amajambo avuga ngo ibigwanishwa by'umukristo, ibisigaye muremesherezwa mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Mwambara ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bw'abamurwanizi. Kuko abo turigana atari inyama n'amaraso, ariko turigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza isi y'umwiza n'impwemu mbi z'ahantu ho mu ijuru. 13 kubw'ibyo mwabire cyane mwakire, bafite abeshero bazakubaza mwakire, sibyo? Mwambare ibigwanishwa, mwabire ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi, kandi nimwaheza byose mugahagarara mushikamye. Nuko rero mushikame mukenyeje ukuri, mwambaye kugororoka nk'icuma gikingira igikiriza, mwambaye inkweto z'iby'ubutumwa bwiza bw'amahoro bibiteguza. Kandi hamwe n'ibyo byose mwambara inkinzo yo kwizera, iyo muzoshobora kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwambara inkofero y'agakiza, ngo ni inkota ya mpwemu, niyo jambo ry'Imana. Musengere muri mpwemu ibihe byose, mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ngo mube mu maso mukomeje rwose, musengere abera bose. Imana ihabwe icyubahiro. Amaze gusenga Imana, turizeye ko Imana iri hagati yacu. N'aya majambo tugiye gusangira ko uyu mwanditsi Pawulo yanditse kino cete cy'Abanyefeso, yandikira ishengero ryo muri Efeso. Aravuga aya majambo ngo ibisigaye muremesherezwa mu mwami wacu ubushobozi bwiwe bwinshi. Nukuvuga ko tugize imitwe kuri rya jambo, twabonye ko Satani ashobora guteza irinde buryo mu rugendo, hakaba gutakaza ibintu, hakaba ngo kubura abacu, hakaba ngo ibibazo bitandukanye. Nta wundi ayitera, kuko muri iryo rinde ryo mu rugendo hariho Pawulo yavuze ngo mwirinde ry'abigira bene data, mwirinde ry'abo mu bwoko bwacu, mwirinde hamwe yavuze ngo mwirinde no mu kiyaga, mwirinde ry'inzara, mwirinde no gukubitwa, mwirinde ry'ubutumwa bwiza. Ariko arasozera cyavuga ngo narwanye intambara nziza, nazigamye ukwizera, ibisigaye mbikira igitsura cy'iki Imana itabesha yasezeranye yabize gute. Hari akabigashe kwerekorera ngo si jewe jenyine, sibyo? Ariko n'abagize gute, n'abiteze kugira gute, n'abiteze kugira gute, n'abiteze kuzoseruka kubera iki? Abiteze kuzoseruka kwiwe ko yavuze ngo yarwanye intambara nziza, ko kiba cete ariko asozera, ariko yandika atarandika ngo ibirwanishwa biki by'ubukristo. Naho yaba mu ntambara, naho yaba mu bibazo, naho yoba agenda gusa, naho yaba abuze ibyarya, naho yabuze amafaranga, naho yaba arwaye, naho yamubwiye ngo uno munsi naho birarangira, aravuga ngo umuntu wese akwiye guhagarara agize gute, ashikamye. Sema amen. Amen, amen. Umuntu akwiye guhagarara agize gute, ashikamye. Kuko ibibazo ntibishobora kubura turi mu rugendo. Kose
Satani aracari hehe? Aracari ku ari mwisi ni cyo cyo gukora. Atwarabonye ngo muhagare mugize gute ibisigaye muri mesha ngo umwami wacu ubushobozi bwiwe bwinshi nambara ibigwanisho byose kugira ngo mushobore guhagara mudatsinzwe n'ubugunge bw'abamubarizi. Ubugunge bw'abamurwanizi, ubugunge bw'abamurwanizi bwugaye muri bya jambo twabana ngo mwirinde. Ubu akanakenge akoresha ni inzira zimwe acamo kugira ngo abuze abakristo bizeye Kristo bafise ibyizigiro byo kuja hehe mw'ijuru. Abuze ingenzi ziri mu rugendo atari ingenzi ziza mu gihugu c'i Kanani, kuko Abisirayeli bari mu rugendo bari bafise amasezerano yabatwara mu gihugu c'i Kanani. Ntabwo bari bafise amasezerano batwara mu gihugu cyo mw'ijuru. Oya, bo bagenda bazi ngo sogokuruza Aburahamu Imana amubwiye ngo kukwizera nave iwuri Karudayi agende arazunguka mu rugendo rw'itenguzengu rurimo ibibazo byinshi, intambara, amageragezwa, inzara, amapfa, kurwanya intambara n'ibindi. Bari bafise intumbero yo kugenda hehe i Kanani. Kandi ibintu bashika i Kanani nabonye ntibyagize gute, ntibyaboroheye. Bahuye n'ibibazo byinshi, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyabaye kuri Isirayeli byatubereye akarorero. Twebwe rero ntitugenda Kanani kuko abari nanjye bagira ikibazo ngo Kanani turayibona. Oya, bakaririmba ngo Kanani turayibona. Ego, twebwe ntituretse Kanani. Oya, ko Kanani cyari igihugu cyo mw'isi, kandi Kanani kugira ngo Abisirayeli bayironke nuko Nowa wamaze kunywa inzoga avuye mu bwato atabarutse, amaze gukindishwa ku mwuzure, umwuzure uheze, bakava mu bwato ngo barira imizabibu yeze. Nowa ngo aganiza imizabibu ziragana vino, amaze kuborerwa ngo aranywa neza, aborewe ngo yikiza agahuzu kiwe mu bana biwe, ngo maze umwe igatange ntanduherega se wa Kani ninde? Se wa Kani ninde? Kani yari ukwande, katugaruke ngaha. Kani yari ukwande. Kandi gatuba two twatanze ikibazo uhitura turamuhamaruka tuje ngaha. Kandi yari ukwande. Ngewe n'umuturije yoca oya kari bamwana ukatugaruke ngaha. Kandi oya ntabwo manda bibiri byanditse. Kandi yari ukwande. Wewe duguharuke rwose ndagucorera ipana. Haguruka uvuge rwose. Kandi yari ukwande. Yesu aguhezagire. Hamwe ari umuhungu wande. Yesu ashimwe. Kandi yari umwuzukuru wa Nowa. Murazi ko Nowa amaze kuva mu bwato aranezerwa, mu mwuzure uraheze, ari imizabibu aranywa umutobe arabonerwa, ngo maze abandi barinjira. Habu yinjiye kuri se asanga yagize gute, yikijije mutamana wiwe aramenya.
byuzuye byacanganye ariko bene bamaze kumenya ko ari se wabo ngo bafata umutamana bagenda ikinyuma bavuka se banakubona ubwambure bwa se wabo ngo nawe yikanguye vyiheza arabyuka umwizaho ikibazo naribaza icyatumye Nowa yaramenye ngo byagenze gute ariko ngo hari cyagomba gukoreka wavyuza asanga babuze umutaje bango none rero aho tuguma hamwe umuhungu wiwe acaba ngo kanagize gute arapfumye kandi kubera arapfumye kijya gihugu c'indi Kanani cari cagereyemo bene Kani bari ku muvumo Imana icabidagaza ko abantu bango kandi twebwe rero nitugera muri Kanani yacu abandi bantu twe turareta ingenzi ziri mw'ijuru turareta iki ijuru risha n'isi nsha aho kumaraga tuzaba hose bamena abareta ibyo rero barwanya intambara nziza bashikamye kuko umwami waho ariyo tuzoja umwami waho Yesu Kristo n'umwami yarwanya intambara agira gute aranesha azokwamanesha turiganza Imana ubu twizeye nico gituma abagimana bango naho turi muri bibazo rero turwanya intambara tugize gute dushikamye sema amen kuko uyu mugwanitsi aracicirika abantu akoresheje kenge ngo kugira ngo tubashe kurwanya kugira gute ubugunge bwamburwa n'isi muri jambo ngo namayera agira gute akore kugira ngo abuze abantu bagize gute bizeye ashobora kuzana indwara ashobora kuzana ikibazo ashobora kuzana ubukene ashobora kuzana uruvugo ashobora kuzana ikibazo kanaka inzira zose ashobora gucisha kugira ngo arahare agerage intumbero yo kubuza abantu ko tuja hehe mw'ijuru kuko ibintu ndakoma akajambo kamwe ko muri iki gice harimo amajambo menshi n'ibigwanisho ariko agaca bango ubugume bw'abamurwanizi murabuzi n'ubwe nakenge akoresha kugira ngo abashe kuzimiza abere amaze korera ikibazo gikirere tumaze gushikama kugira ngo rituneshwe ku munsi mubi aravuga ngo abo turwana si iki ubwaravuga ngo abo turwana sabe inyama ni iki si umuntu kuko Regis ari ngaha akamenya ko bari mu ntambara na Lameki Regis acaba kandi ko twamaze kuba mu ntambara atatahuye amakenga kuri Lameki ko aramubona neza atatahuye ko ati niyatera ingumu ndayikwepa niyatera umugere ndakwepa niyavuga ijambo nanjye ndategura inda kugira gute kumusubiza ariko cyane ngo aba turwana sabe inyama n'iki nukuvuga ngo si abantu basa nzwe icya kabiri ngo sabe inyama turwana sabe inyama n'iki n'amaraso turwana bafise iki turwana n'abafise ububasha n'abaganzi y'isi y'iki yabivuze neza abo turwana sabana kwabyo ngo sabe inyama n'amaraso k'umuntu agizwe n'ibice bingahe amaraso n'umubiri n'intebe umuntu ageragenda afise muri we agendamo amaraso mu mitsi yiwe ayo mu nyama n'ayo mu mitsi akaba yambaye umubiri akaba afise
turasubiye kandi isi y'umwiza ni impemu mbi z'ahantu hagize gute, ni impemu mbi z'ahantu hehe. hari igihe abasenzi usanga baje cyangwa abantu abasenzi cyane cyane abinjira muri ab'impemu twebwe turagera ngo Satani ngo abadayimoni turabakeye ngo turabatoza. Oya, ni mu ijambo riryoha by'abantu. Iyo dusenze gusa abadayimoni n'ibihe by'impemu mbi bahindutse, bari abamarayika bakoranywe na Satani baneshejwe mu ntambara yo mu ijuru barakoroka. Iyo dusenze rero twe turihindura, ni ubushobozi bw'Umwuka buvuye mu amena ijambo kuri Data wa twese. Twe duhagaze ntiduhagara mu bushobozi bwacu mu kubarwanya. Oya, kuko Yesu uvuye mu butumwa bwiza niwe yagusomye mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu cy'ubwanditswe na Matayo 28 ukamara kuri 40 mbahaye ububasha rero nimugende mugire gute, mwigishe abizera mugire gute, mubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpemu Yera. Ni kumwe namwe kugeza ryari? Ni ukuvuga ngo iyo turi mu bubasha rero bw'uyu nyir'ijambo niho dusenga tuvuze mu ijambo zikagenda zimuka, kuko ni impemu zambaye umubiri. Ikintu gipfa ni icyambaye iki kiva mu impemu kikagira gute hagacasigara mu mubiri y'imbwa cyasura mu ivu. ni nacyo gituma no ku mwuzure wo ku isi ya Nowa ibyaha bakuye mu mazi bacunguwe bakava mu bwato, ibyaha byongeye kugira gute kugwira, byarongeye kugaruka kuko abadayimoni aho umwuzure bateye, abadayimoni bapfuye baca bareba hejuru y'amazi. niba ubwato bwa Nowa buri bwa Nowa bibaca baduka ngaha barabizi baca bigira hano ubu twababa abo tubana abarimu ko ni impemu zidapfa kandi abaganga isi y'umwiza badubaha turi tumenye urubuga turagwanira kugira ngo tumenye tuganira ngo abo turwana n'abagwanyi batambaye umubiri cyangwa amaraso, batambaye umubiri atari inyama n'amaraso. twebwe natwe aba tuba turagwana, abantu turwana niba turi mu ntambara ngo twe twambaye iki? Jengwa nambaye iki? Umubiri ufite amaraso agendera muri je impemu z'umuntu. tugaca turwana abantu badafise amaraso batambaye umubiri, ari abantu baganze isi kandi ari impemu bitanu hehe ho mu ijuru. twebwe natwe tugendagenda kuri iyi si n'amaguru tukavuga tukarya, bo ntibarya, nta kibazo ngo babuze irya. Oya, bambaye impemu. kubw'ibyo mwambara ibigwanisho byose Imana igira gute, byose by'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi, kandi mwaheza byose mugahagarara mugize gute, mushikamye. kubw'ibyo mwabira ibigwanisho byose by'Imana igira gute, itanga kugira ngo ari mwaheza byose mugahagarara mugize gute, mushikamye. kuko batugwana n'abagwanyi batanguye kurwana kera, impembe tugwana abatwe turanigarasa abantu batojwe gutagaha umiriza ngo intambara bayihereye mu ijuru, ariko umiriza ngo nabo bayihereye mu ijuru. hari ibanga rimwe nagomba kubwira ngo muri kino gihe muri iyi ntambara shikama neza, gumamo neza muri Yesu, kuko dufise umugabisha w'ingabo yanesheje. Semanga
turwana atari kuri ibyo, abadayimoni turwana abaganzi si y'umwiza, impemu z'ahantu ho mw'ijuru, abatanguye intambara, ububi nta handi bwomorotse, uwigandutse muri Satani bwiwe yifuza kuriganya n'Imana isumba byose, ubwibone bumujamwo ngo acakuranya igiti cy'abamwumviye mw'ijoro, abamarayika bamwumviye ati kandi rero sha ntiwokomeza asenga Imana yonyine gusa, twebwe twogushigikira tukagira iki, twogushigikira tugatera kudeta. Erega amakudeta ari mu gihe bwatanguye, ibyibwa by'amakudeta cyangwa ibyibwa byo gutoba korona ntibyanduruka ahandi, byanduruka kuri wa murwanyi, ariko naho byanduruka muri we yanesha twese Imana na ngo muri iyo ntambara carakoroka aranesha aza mw'isi. Icyo gituma rero umukristo akwiye kwijajara, akwiye kubera amaso ubugingo bwiwe agahagarara neza. Reka rero ibyo tuzoshishikara avuga ngo ukugoroka nk'icuma gikingira igikiriza, inkweto z'ubutumwa bwiza bw'amahoro, ukwizera nk'inkinzo, inkofero y'agakiza, inkota ya mwembu. Ngomba tugareka tuje dusozera kuri ibi tuzobanana, tuvugana muri ibi bigwanishwa bimwe yavuze, kuko ngaha mu kuba bino bigwanishwa Pawulo yisunze aravye ibigwanisha Abaroma, kuko Pawulo nyine yari umusore, aravye ibigwanisha Abaroma, abasoda b'Abaroma uko bambara, acagira agomba kwitwandika kino cete, yari kino cete agombe afatiye kwigwanisha kugira ngo bayandikira bitahure neza. Kandi ngaha turatse mu rusengero Imana bigeze neza, abasoda barimo, abapolisi barimo, barazi mu ntambara ibigwanishwa byo mu ntambara. Hajya mu ntambara ibigwanishwa byose si rimwe, hari ibigwanishwa biri mu bwoko bungahe? Bubiri. Hari ibyo kwikingira sibyo, kukingira n'ibindi. Bavuga ati kandi rero aha rero umwanzi turamusongata, agomba yinjire hehe, turamukurikirana kugeza tumwatsa aho yafashe, ingufu ziwe tutuma tumubwira ati wa. Tugomba tubare kuri iki kimwe rero cy'inkota kiri mu bigwanishwa bimwe. Umukristo akwiye kwambara kugira ngo arwane intambara nziza. Mwikebwe ngo Satani nawe ariko acinjirika, nawe yahaguruka ibibazo bitandukanye, inzangano mu bantu, urukundo rwaheza mu bantu, abantu basigaye bashira hanze. Turagomba ngo tubabe iki gigwanishwa yavuze ngo mwambare inkota ya mpemu, niryo jambo ry'iki ry'Imana. Reka dusome ngaha igitabo ca gatoya, tujye mu isezerano rya kera, dusome ngaha, soma turabe mu isezerano rya cete cya mbere cya Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli 13:19. Turabe ikimazi cy'inkota, turabe batangurwa intambara, ikibazo cabaye mu ntambara 13 ku murongo wa 19. Igitabo cya mbere cya Samweli 13:19 havuga ngo twahageze twese amajana 623 isezerano rishasha rya kera, turi kumwe. Havuga ngo mu Abisirayeli bakena ibiki? Icyo gihe nta mucuzi yari akiboneka mu gihugu cyose Abisirayeli, kuko Abafilistiya bari baravuze bati tuze Abaheburayo kugira gute? Kwicurishiriza iki? Niki kandi? Kuko Abafilistiya bose bahora bamanuka, kuko Abisirayeli bose bahora bamanuka Abafilistiya, umuntu wese ngo anaguze iki?
isuka yiwe cyane ibazo cyane icabiti cyane umuhoro. Kandi impembo bacira isuka cyane ibazo ryahera ryitwa pimu. Iyo bacira kunagura icabiti cyane gukurikira ikibito cyarigira gatatu cya sekeri. Nicyo gituma umunsi intambara yarumanako mu bantu bari kumwe na Sawuli na Yonatani atanumwe yari afise inkota canke icumu ukuye Sawuli na Yonatani umuhungu wiwe nibo bari bagize gute. 13 maze mu nsago z'Abafilisitiya barunguruza bategera hejuru ku kabobo urahita nawe manuki. Tugomba kuraba ko uyu yavuze ngo nukore mwambare mwakire mwabiri inkota yande yamwera. Turabe abafikanye imbere kwa Bisirayeli batubereye akarorero. Birimo bivuga ngo muri ico gihe Abisirayeli bamaze kuva mu gihugu ca Egiputa bakingiye i Kanani, haraje igihe Yosuwa ararongora igihugu. Yosuwa amaze gutanga akavamwo haza igihe c'abacamanza. Hamaze kuza igihe c'abacamanza kirengana. Tubona ngaha ngo Abisirayeli batangwa ngo bagomba umwami agira gute abatwara. Batwara umwami wa mbere Sawuli. Sawuli yari afise ingabo zitari nke, ariko bitubwiye ngo Abafilisitiya bari baragize inama yakenge kuri rya jambo ngo kugira ngo duhagare dushikamye kugira ngo tubashe kugira gute kumenya ubugunge wa mugwaniza agira gute akoresha. Nukuvuga bafise barabansi yari enemishi w'Abayisirayeli, abagwaniji ba mbere b'Abisirayeli batukaraga ngo tuzobashobore rero twokora iki. Bagifise inkota, bakaba bagifise amacumu n'ibinito n'amashoka n'ibindi bintu byose ntituzobashobora. Enda rero tujye inama rero tubakomeje tubanze ngo babanje bafata abacuzi baho bose arabatwara. Baca bashingita ati nta muntu bitugeza mu Bisirayeli nta mucuzi yarakigize gute yarakiriyo ngo ibigwanisho niba babita ibigwanisho bakamerera ibigwanisho byaheze. Cura amacumu, cura inkota, cura imyambi, cura imito. Oya ngo barabacicimika babashira mu buca barabuza gucura. Nibwo Satani muri kino gihe yamukenge kiwe ariko arafata mpiri Abakristo, ariko abanyaga ijambo ry'Imana, akabanyaga kwezwa no gutungana, akabanyaga gusenga no kwizera kugira ngo bashire mu buca bwiwe. Bari barashize mu buca barabutse ntawe acura ko kiragiye mu bigwanisho bagwanisha. Twatanga ngo tujyeko cyane tuzobigera kuko tugomba tusozera tuzoga kiri twabigwanisha gihe cyake bakoresha ibigwanisha inkota cyane igwanisha cyane umise baragize gute bari bafise. Igwanisho cya kabiri cyari icumu. Igwanisho cya gatatu bagendana yari izo. Turi kumwe kukuvuga ngo mwambare ukwizera n'ikizo kugira ngo mutinye ya myambi mwese atarajya gute arasa. Kubera iki? Ni ukuvuga ko bagiye mu rugamba umurwanyi cyangwa ingabo igiye ku rugamba icyo gihe yambara abavuze icumu mu minwe, inkota akayambara ngaha kwita ko giwe
ikamukwaho kwiwe cy'ububafu, ikamukwaho kwiwe cy'ububafu. Nuko bariko baragwana, urugamba rugeranye ko bariko baragwana, akaba baramuteye umwambi, bariko baragwana bateye umwambi yacapena inkinzo, bateye icumu agatatwaza agacumeza gacaka ku nkinzo ngaha, icumu rigateza igatakimanira ifise, barazunguruka ibyo bari babifise, ariko ubiriza mu rugamba ngo abantu bagifise amacumu n'inkota n'igizo ntituzobagwanya tubashobora, ariko reka tubatobe, tubabuze gucura, tubabuze kugura ikonya inkota n'amacumu n'igizo, hanyuma tuzobasonga tubateze ibyaha, tubateze intambara, tuzoca tubacinga kuko ikibakinga kizoba cagize gute cabavuyeko. Ngo baca baduga mu rugamba, Abisirayeli bari mu rugamba batazi ko ibintu vyagize gute vyacananye. Biratera akaga gakomeye. Ushobora kuri mu rusengero kandi uririmbaga usenga, ariko Satani aramaze gukora, yarakunyaze ibigwanisho vy'umukristo, ugasanga inkota niyo jambo ry'Imana ntayo, ugasanga ibintu gusura ukinjira mu rusengero ntaco, tuzoza mw'ijuru, wewe urabirimba muzoza mw'ijuru, ariko uririmba bitariyo. Satani yahugize umuja wiwe, yarakunyaze ibigwanisho, arakuretse gusa ariko agucicira wemaza gushira bigeretswe kumviriza ngo bamanutseyo nitwosha kwikora itorero. Kandi rero tuba duciye amafaranga makeya oyaronka, igihaga pimu ryari n'agaciro kanini gose, nta muntu nyarucaga ashobora kugira gute kuyoga. Nico gituma tubona neza ngo urugamba kubera Sawuli n'umuhungu we Yonatani, se yari umwami, Yonatani nawe akaba yari mu ngabo ziwe, niwe yasa n'ubwami igisirikare, bari kumwe na se, nibo bantu bisanze bashobora kurinda bashobora kugira gute kuronka ibyo bigwanisho, ngo baca bashorera abantu bose babajana ku rugamba, baza gutonda urugamba, bagiye gutonda urugamba bazanye isinzi ry'ingabo bose mikorowa, bose bariki barimba koboko, bagomba kurwana gusa ku munwa, baza mu rugamba n'uwo ku munwa, tuzokwira kama k'intambara bitwaca dutinya. Oya, aho bigeze amazi si ayandi, hageze ko bikomera, hageze ko umukristo yizera agasenga Imana, akamwita ijambo ry'Imana rishakagoroka, akuzura mpemu yera, akamubashisha guhagarara neza, akabana n'urugendo. Ngo bageze mu rugamba, nturetse yo bakomana, Yonatani akomana kuri we arumugabisha ingabo, abasozi ego babonye abari imbere ngo bibe tugiye ngo baca barakubita kandi bakabirye sidororo, ngo barademorda bacaca mu yindi nzira, ugize ngo aratumutsa none wewe kubona ufise tabise kuba twakarenga kura kutwigisha ngo hari ikintu kigoye guhata akora kuri byango yakura kugira ngo injyamizi imbunduzi, injyamizi murayizi, injyamizi yayindi abajeje umutekano bagendana, ntubona naho yogomba akaba umugabo agera hariya sido, agomba kwibirira amajana abiri, ibyo byari byinshi, agomba afise imiliyaridi ingana gutya, afise inkomezi zingana gutya, kuko nabona akantu hamwe nabonaga hafi niko batashe abantu bo kwimana, gaca kakaza kakado
ategati bitonyoga agacaza kadogo nawe w'imyaka 8 ayoti mwese ryamikina hasi akawuga bati mwese ryamika hasi arakwenda abagabo b'icunda rijyaba bose batangira gute agato bati kandi byose rero ibyo mufite mu bifuko byose shira hasi twese nta numwe yibura gusopa aho ushobora umuntu wese akora mufuka ati oya ibirahera shira hasi shira hasi kandi ari n'ikoti shira hasi ahubwo ati n'ipantaro y'ishati shira hasi ipantaro y'amura shira hasi byose bati byama niyo bwana kuko fisiki inyamitsi yatatuga ati iyo nyamitsi rero hariho nyamuragi ngo nyamuragi ntiyavuga ababigimiza ngo acawura n'abageneye inyamitsi we wikiranya ndeka ntunyite kiravuga niko byari muri barugamba n'Abisirayeli bibaje ngo nizo gupfina baragenda baja mu ntambara barimba ngo bakwa ugize ngo aseruke nawe umwana gufite bahuye n'umugabo w'ibyamunyu agati afite ingomezi yambwira ati cina urinzi uko bari bakoze strategy y'abati tuzobanyaga bose kuko abagabo babiri bashobora kugira gute kurwanira igihugu cyose no mu ngabo urumva ngo tuvuge tugende natsinze none unavuze ngo utazagira ngo nyote gute zituruka sibyo tuvuge mu ngabo perezida abandi bafise irigwanije imucungera niwe wenyine nta na protokole yiwe sibyo naho abandi bacungera ubuzima bwa Sawuli nta n'umwe yari afise inkota kiretse wenyine na Shadre tamajoro wiwe mugabisha w'ingabo nawe yari afise inkoti imwe abofisiye bose abanjenera bakorana n'abasudofisiye n'abahomi de trupe n'ababandi bose n'abakaporale chef bose bari kuba mikono nuko rugamba baca rugenda gute bari kurwana gute ariko icyabiseri bariko bari bizige bari bazi ngo Imana ni iki ni y'Abisirayeli gusa bari bagira ko bayivuye Satani yabanyaze bifuza gutwara urugamba bari bokoboko ngo baca barabageshe umwami agira gute arafyeka nayo Natani agira gute arafyeka baca bisanga niki atamuntu bafite inkota hasigaye abizere bariko baragenda bonyene nico gituma kiba gitondo ciza hariho abameze nk'abafise bateye barateye mu ngo z'abera barateye mu ishengero barateye mu baririmbyi barateye mu basenzi barateye no mu bakozi mu ishengero biragomba ngo twambare imigwanishwa kuko muri ndavuga ngo inkota turayifise n'ijambo ry'Imana imwe yaneshereje abera bakera baragwanye barahira ukwizera kwabo kwarabahaye kunesha no mu rupfu uko niko kunesha banesheje isi yose no kwizera kwacu k'umuntu aza mu rugamba agatangaza intambara kuko azobagizwaba byagenze neza gaho agiye gusenga muri misarase abantu se mu kiyoba avuye muri byaciye mwe yaronse ikiro cy'iharage n'ikiro cy'ubuce cyaciye mwe yaronse akarengarenga yaronse agafu
yaronse igitunguru, yaronse tomate, yaronse akunyu, amukanya satani leo waweza kuko yahindanye amasengesho yaronse Dawidi. Oya nigomba naho wabibura semamena yaravuze bakazodutererana. Dawidi yaravuze ngo kubambuza nkaruka sinigeze mbona umugore atagira gute. Ugombe kurwanya intambara nuko waronse igiti kirato ciza ko promotion yaduze ukazi ko waronse umushiri ko waronse umwana. Oya nagomba kubwira kandi umwana ni wize kambaye kwamwitamba neza Imana si ikibazo ku mana yacu agakomeye kuko ijambo ry'Imana rigira gute irarema. Nicyo gituma inkota y'ijambo ry'Imana ubwiriza Yesu n'abanyene yagerageza bari mu bugaragwa amaze kubatizwa kuzura mpemu yera ngo amaze iminsi 40 n'amajoro angahe ageze gute umugwanza hehe agomba gufite igano cyogeze iminsi kwara ibokoboko umuntu akaba kandi ko maze mfite amasengesho y'isigaye chefs amasengesho y'isi itanu sibyo ageze amasengesho y'umunsi jewe bamwarimu n'abapastori ntibagisenga mbere hanya gutumwa bavuga nicyo n'abasengera bogo yakuwe kurihena ugashyira ngo jewe rero muri cyo doca ngwana. Oya utatinye Yesu Kristo umwana w'Imana nzima iminsi 40 n'amajoro 40 atajatanwa n'abahenda abantu muri minsi baravuga ngo nagize amasengesho y'iminsi 40 bongo aragenda agasenga buri munsi wa mbere agakubita nk'iyo tatimista tusenge cyane kandi kwindi minsi ku mugoroba yiherereye watamuntu amubona anapiga agaca kutega kombe kiki kamata cyangwa kamamazi kajya kana gaconde kandi gutundi munsi kabandanye. Ariko muri nabiye twokura umuntu iminsi 40 n'amajoro 40 isondresha yari gishira kuko namwe namaze kumushinga intahe aravuga ngo uyu ni mwana wanjye ntunakampimbara wirangiye wawe uri yatubwiye ngo n'umugwani n'ingungu ni se w'ibinyoma ni wese w'abasambanyi ni wese w'abicanyi ni wese w'abanyamacakubiri ni wese w'abantu badakundana bagira imigabo mibi akaba ngo acaraza. Gutiza abantu kumukwitima babuna agamushikira mu minsi 40 umwana w'Imana amaze kwitima cyane none we wanda bitirewe ufite jambo rifite ubashe gara satana tutumuja mu kamwe cyane ari mubizi reka kwisutu reka kume mu kwizera tungana neza kororoka be mukuri na satani uyaganza izi mpembe ziri hejuru zo hejuru n'isi y'umwiza arazi ko duhagaze neza mu ijambo ryamwe n'ijambo turi bishingiye byokwe muri none sitani turivuga kandi atujya batogo umwana w'Imana ndibizi ega warandeshe batari kureba kandi no kwicwa n'inzara gira amabenge gute umbitigwanishwa rero Stefansi cyo offensive songa umbiriza nakubwiye ewe satani handitswe ngo
Sema amena. Ubu natungwa n'umutima gusa ariko atungwa n'ijambo rigiza gute. Aramukwisha umwambi ayigizwe inyuma atoya aragaruka ati naho nyine sindahezwa ngo mujana hejuru tugatuguza ngo ndazi ko kandi ndanditswe kuri wewe ntazokureka ntazoguheba azoku niwikorere mu hasi kwanza bazokwana mbagomeka mako biwe ntushikare no kwi uye Yesu amishura gute. Abandi bashaka abantu kwishura kitari Yesu amishura gute. Nubagerezwa iki yagiye mutanditswe te hari abantu bacane bari mugwanye rwose kazoba bakwe byari hari twavuze natari byaciye mu wanga Satani toka kure weye oya nidushobora kubanesha izo nabikangwa ugiye gusenga gutumaze gucumura aguteye gucumura bizansitire biciba ariko uguze ngo nakurwanya ndagutegetse Satani wabwegumbiwe ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti soka naje mutamumva ngo turagiye uri n'ijambo rya mwene ijambo uragutegetse ngo n'ijambo rya mwene ijambo byose birashoboka. Abantu bari kubana nabi ngasoza gusoma igitabo kimwe cyo gusenya Imana tuzoshishikara reka dusome igitabo cya Samweli igitabo cya Samweli cyo gusenya Imana turi kuri ngo ibigwanisho inkota nukurwimwa ngo nukwero ijambo ry'Imana riguye kuri mwe ni mu bwenge bwose n'inkomezi zose kadusome igitabo cyaje twanyina some ngaho igice tugere ku gice cumi n'indwi abadusozera turi kuririmba ngo kugira ngo twambare inkota kugira ngo turwane ko tutarwana ngo turwanye imbere ku bwenge bwacu mu kiryoha oya bigomba ko duhagarara mu ijambo ry'Imana kugira ngo Imana iseruke. 17 dusome kuri murongo dusozera dusome ngaha rero kumeka tumunani Bamaze Sawuli yambika Dawidi imyambaro yiwe amwambika ingofero y'umuringa mu mutwe n'umwinjiro w'ibyuma. Dawidi araheza ahagatira inkota yiwe hejuru y'iyo myambaro agaragaza gutambuka ngo arabe ko atayimenyereye maze barasaba ati bishobora kubijyana ko ntabimenyereye nuko Dawidi agira gute araza ahitana inkota yiwe ashitse ku kagezi atora amabuye agahe atora amabuye y'imurungu agahe ayerekeza mu isaha yiwe y'ubwungere kandi yarafise umugozi mu ntoki wo guteresha ibuye nuko aza guhura na wa Mufilisitiya nawe aza guhura na Dawidi umutwaje inkinzo wa Mufilisitiya nawe aza guhura na Dawidi umutwaje inkinzo amutamaje imbere. Nuko wa Mufilisitiya abonye Dawidi aramwitegereza aramukegera
yari umwana w'umusore kandi ari inzobe w'umunyakaranga. Wamufise abaza Dawidi ati mbega ugira ngo ndimbwa kuza kurwanya ufise inkoni arenda kuma Dawidi mu mazina y'Imana ziwe. Wamufise abarira Dawidi ati ngwino mubagire ibisiga byo mu kirere n'ibikoko byo mu ishamba. Dawidi yishe Wamufisiya atuje kurwanya ufise inkota n'icumu n'agakobero, ariko jewe nje kukurwanya muki agize gute nyeringabo Imana y'iki dusubire twese. Dawidi yishe Wamufisiya nguje atuje kurwanya ufise inkota n'icumu n'agakobero, ariko nje kurwanya mu izina ry'Uhoraho nyeringabo Imana y'Abisirayeli wacokoye. Uyu munsi arakugabuye mu maboko yanje, ngira ngwice nguce izosi kandi imibyimba y'ingabo z'Abafilistiya ngira ndayigaburire ibisiga byo mu kirere n'ibikoko byo mu ishamba, kugira ngo isi yose imenye ko mu Bisirayeli hari iki. Dutere ibiganza by'Imana ishobora. Ubwiza ka ngo Abisirayeli bari mu ntambara n'Abafilistiya, ngo Dawidi mu bitwa avuye ku rugamba agiye kuraba bene wabo asanga ngo hateye Goliyati ngo cari kigatanya. Yari umuhizi w'intambara, yari yaramenyeye kurwana, ntabahagarara imbere yiwe. Ngo Abisirayeli bose babonye Dawidi ngo Goliyati ahagaze bose baca bunama bagacoza mw'irinde ry'amagorwa, mbega ninde yodutabara. Ariko Dawidi uwo munsi bagiye natwe ndagenza abaje bene babatugute nipe undi wo kwiciye umuntu ni umwami yavuze ko kaba katabonetse uwo adocamo adomu umugeni sito adocamo uko biki umwami. Dawidi ati icyo ikintu gito cyane, uyu muntu ahagarara acokora Imana y'Abisirayeli imwe twahuye imwe nabo hamwe na rimwisha idubu rikaza n'intambwe rikaza n'imfizi zikaza binde gutera n'umugugu maze muri jewe nkemuye akaza kuri jewe kabujungu nkazitabagura. Arabwira umwami Dawidi aterega umwami Dawidi umwami Sawuli, jewe aricyo nakubwira naho n'umwana hari Imana twabonye, hari Imana twabonye, ntitwakurikira Imana Dagoni cyane bayani, oya twakurikira Imana nyamana irabishoboye na bya bindi itabuze abafite barakunaza ibigwanisha. Erega mukunda kumuri bigwanisha ubwiza amaka mubona nk'ubu bana nk'upiga nanga mu Rwanda twabenshi ngaha sinzi mu Rwanda mu Rwanda kandi wewe pasi bamaze kumenya abantu bose ahangaha muri yanya tumuri bigwanisha nawe bari mukuru bashaka gusanga ari urongoza kuri aho cyangwa ukomite wishimye cyangwa uriyindi Satani yamaze kumukoba neza acabana kamuza kuza kwisangira gera. Hadi wanye Satani amaze kugukoba akakuza kuza kungaburo y'umwana kuma kumukuda ku mubiri wa Kristo no kuma ku maraso yiwe, kuko nibyo bituma tugira ubugingo muri twe. Rimwe vye kabiri vye gatatu vye nagufite garuke nziza wacho kutuki inama nziza niwo kwihana no erega nahana kuba kujana abato bakuba ucuta
ndiko narimba sinimara kandi satani uri naho bagomba gutera ijwi rigera hariya sibyo naho bagomba ukavugishwa mu ndimi zirenga igihumbi naho bagomba ugasenga amasengesho y'imisi yose ibyo ntabitinya icyo atinya aramurika akaraba ati mbega none uyu muntu arimo neza muri Yesu kugira nditegereza akatubona amaraso ya Yesu Kristo ataturubu agahura Dawidi ati ibyo ngibyo byose ndabibona icyo rero ibi bintu sawa ndibaza ko rijya nkebwe y'umudimu imufise no muganga hade kumwe kuri bati sawa okay bacagenda amamwumvise amuha inkota yiwe amuha icumu yiwe amuha inkinzo yiwe amuha umwami wiwe amuha kasike yiwe amuha ibirato yiwe araba arume ishakwa kubita ko none turaguhaye uburenganzira kw'itegeko ry'umukuru kandi umukuru avuze ngo avuge umwami avuga ati kandi genda ubu nyene tubera mu mirango igihumeka cyose hasi umusoni iyo bose bamuhaye ntiyacagira gute akayabo imbeba inkoko inyoni icyo ari cyo cyose umuntu kitagwa gusigira kiza gute gihumeka cyane bibaza ko na Sawuli yavuze ati kandi rero ndaguhaye komande mabite genda ntagire ukwitambika imbere arava baratambuka asubiriye biranga arahagarara acuruza ngo aduze kugura toya n'ibigenda aduze ikinyani n'ibigenda inyiza ati yo arumva mukiri by'umuryango erega iyi ntambara turamenye kurwara intambara ibigwanishwa nambaye ntabyorosha rwacahindukira arihe baravuga ati oya biragomba ko tuzi ukwizera tukarekrama n'isi ikabimenya tukihana neza n'abapagani bakabimenya tuba turi mu ntambara na satani duhagarare neza tuzashukwera mwami Sawuli je naganamenyereye chukwabya subiza satani ibintu byiwe mubwire ko subiza satani ibintu byiwe mubwire ko uri kuja mwijuru subiza satani ibintu byiwe mubwire ko uri kuja mwijuru subiza satani ibintu byiwe mubwire ko uri kuja mwijuru araza tikota yawe akira inyizo yawe akira ibirato byawe akira ndazi imwe yanobanuza amavuta imwe twabanye ndayizi ntirahinduka zingene kurwana mu izina ry'ibigwanishwa bwawe murazi icyatuma Dawidi avyiyambura ega inkota ya Sawuli icumu rya Sawuli inkinzo ya Sawuli inkofero yiwe umwambi wiwe byari imyambaro y'abagize gute y'abanejejwe mu rugamba bari bararwanye baratsindwa abatsinambara umwambaro w'abanejejwe oya nagize umugabisha w'ingabo n'uhoraho Imana y'Abisirayeli ndabandanya ndabandana ndabivuza ngo hari intambara twarangije muri kino gitondo ucambaye ibirwanisho wumva bikirimo wumva myamwe yaje gushingira intahe ko muri bwa bwenge bwiwe muri bwa bindi yoba yakurase yaragukovye abantu benshi rero bariko bararwana satani yarabakovye yarabanyaze umwambaro wabo yarabanyaze kwizera no kwihangana aho bari mu ntambara barwana satani nawe yarabatanze ikimenyetso turaguhaye kazi
haguruka gusenga Imana, agufasha gusenga Imana, kuko hari ibihe bigoye abo turwana. Usome neza bagonza kukurwanya mu izina ryane ry'Uhoraho, kuko baturwana saba inyama n'amaraso n'intebe bizana ho mwicu, n'abagwanyi bamenyeye kurwana, bafise ubwenge bakoresha, batega amajambo, baca mu nzira zitandukanye. Abo bari kumakora bakomeje ko Satani we turwana ntasinzira ntaryama, akora ijoro n'umurango, agobaho yisasira. Nimuze twongere ducurisha inkota, abagomba twongera gucurisha inkota. Haguruka kuko urugamba rurakomeye, amazi si yayandi. Biragomba ko abantu umutwe ahwemuyera, turashobora guhagarara ukaza mu rugamba, ukaza mu ntambara. Yarakunyaze, yarakugize imbata yiwe, ugakomeza ngo ko ndirimba, ko mvugishwa, ko senga. Ariko abati mureke umunsi urugamba guhagarara, nta kigwanishwa afise, n'ibokoboko ugacuba mu ntambara. Tujya gusenga Imana, tujya gusenga Imana, gusenga Imana. Ayo nakwifuriza ngongera usuzume urare kutari kwagwana ibokoboko byarindi, kawambaye umwambaro w'abaneshejwe. Ushobora ngo imurugere uza mwinjiriza Satani yakwanditse kwicahapa, urusaku ruri muri wewe, ubusambanyi bwarakunyoshe, ubusuma bwarakunyoshe, amacakubiri yarakunyoshe, ibigakugabura byarakunyoshe, ibi ugasanga byakujije, ugasanga mu ngoro y'Imana uracari mu rugamba, uri mu rugendo. Bigomba ngo wongere wibyukiranye, wambara umwambaro w'abanesheje. Ijambo ry'Imana ukugororoka niko Imana itanga. Hemera Imana, hemera Imana. Ushobora kwibaza ngo habaye hato. Oya, nawe uri ngaho ca bugufi, upfukama aho nyene uri. Numva twopfana gusenga Imana, wemera Imana, uraba wongere wibaza kubw'ubugingo bwawe, kuko ubugingo bwawe nibwo bw'igiciro kinini. Kwiye kwambara ibigwanishwa by'intambara, kwiye gushikama mu kwizera, kitwaza inkota, kuko n'akaga umuntu agiye mu rugamba ata bigwanishwa afise. Kandi usenge Imana, kandi we kaze Imana ufashe udasengera abantu. Mana data twese umwisho, Mana yera, Mana Umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye Mana amajambo yawe neza y'ubugingo, kandi twanezerewe. Uriko uratwibutsa ngo umuntu yongere kwambara ibigwanisho. Twabonye ingene abiseye bakenye ibigwanisho, haleluya, baca baratsinda mu izina rya Yesu. Iki gitondo turi imbere yawe bene data, haleluya, haleluya, haleluya. Kuko abantu bamwe Yesu banyaga ibigwanisho, ico gituma bariko ico gituma bariko barananirwa, ico gituma Satani ariko arabaca bufuri na buhoro, akabakoresha ibyaha, akabasubiza mu byo bahoze. Abantu benshi bakananirwa, abantu benshi Satani akagenda abacobagoza, abagira uko agoze. Isaha igitondo turasezima abo Satani yaboshe, abo Satani yanyaze, abo Satani yagize inyama, abo Satani yigaruye, akabakoreshwa ngombwa, kuko bamaze kunyagwa ibigwanishwa. Ngaba barafukamye imbere yawe, wigira Yesu,
amaraso ya Kristo Yesu amena abonekeko amazina yanditswe mu gitabo haleluya ubakure kw'ingoyi satani yababohesheje kuko bamwe yabafashe mpiri abatwara mu byaha by'ubusama ibyaha bitandukanye ibyaha bibaye kuko basigaye bari mu bwoko haleluya abo turabakomeje ibitwanisho amaraso ya Kristo Yesu amen amaraso ya Kristo Yesu abonekeko bongera kwidukiranya haleluya bangare bashingane ubambike ibitwanishwa aho satani yabagejeje bongere kwamugeza mu kwizera haleluya amaraso 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 ya Kristo Yesu abonekeko bongera ubambike ibitwanishwa ubushobozi bwawe Mana uruke ku bantu bawe amen 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 haleluya amen bakwane intambara nziza bakwane banesha abahora batsindwa bongere guhagarara umwasi bongere kumukiragiza mu kwizera aho satani yabagejeje ubambike ibigwanishwa byose utanga bahagare n'abahisi bakwanira barazita bakwane banesha haleluya otashe amen 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 bambike ibigwanishwa bahagara amen bakwane banesha barasema kema haleluya 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 bakwane banesha bakoze Mana kuri hano ko byose tumvise kandi turizeye ibyo mu izina rya Yesu Kristo amen ngo bigendere kw'ishoboka mu hagati dusenga Imana kuko muno rugamba ari twoshobora twenyine tutambaye inkomezi yavuze ngo mwitwaze inkota ya mwebwe iryo jambo ry'Imana turagomba gusenga Imana wewe wumva tunagomba Imana yongera isubiza inkomore z'ibigwanishwa byanje hari igihe umuntu ashobora kuza mu rugamba ntimenye ugasanga ariko aragwana intambara ari mokoboko haguruka tugufasha gusenga Imana kuko biragoye muri rugamba biragoye kuko abisirayeli bane bibaza ngo Imana iracari yayindi kuri bo bisanga mu rugamba ibigwanishwa byaraheze baca bacogora imbere y'umwanzi ngo barabica kuko hari icyo bari babuze ngo ruri kiganza cabo ngo ruri kiganza rusenga Imana ikabiwe kaze mwarimu Frederick adasenga Imana Mana data twese uri mu ijuru katika jina la Yesu Kristo turagushimiye cyane ni wewe bari kugana ishengero ryawe Manu hamwe akomeye nk'aya Mana wowe urabona igihe wowe ubona ibihe bigeze ibintu aho bigeze n'aho nyene Mana y'umwijuru turagushimiye kutubonera ishengero none rero bahagaze abantu bawe nibo bakomeje kino gitondo kumwe nabo umaze kubagirira umaze kubyara ibyabagoye barahagaze bahagaze imbere yawe kuko mu rugamba birakomeye ukwemera Imana irahagurutse kuza Mana ibyo turabahagarara muri iyi minsi rero tukunyerema ahangira ibintu byagoraniye niho ugomba kubagaragarira mu ijambo rikomeye ngo mu igereje ikinyabyaha
hani ryo ku mugoroba ibiherezo kunyereza Mana erega ubwoba burahari ibintu biteye amakenga ibintu byacanganye ariko birakenewe ko hamenyekana abakumenye urabona marabanga ngo ni igihe nyine bigomba gusobanuka abankurikiye mu kuri bakamenye haleluya turasabye ngo Mana abantu bahagaze ubambika bigwani tubambike ibigwani erega bw'ibi abayobozi barinjiye abanyamareba niho bari bakamenye niho bari kandi abo ariko baratora abandi bitarize eko bahurisha ishagera abamafaranga Imana nabi mw'izina rya Yesu bantu y'Imana bagenda mu bwenge butangwa n'Imana butari ubwisi ubwenge budasarangurika abantu batapfa kwitiranya bantu y'Imana bakubwenge Mana bantu y'Imana bahingabire zo kumenya zo gusobanura zo kuvanga zo gutandukanya Satani ntiyongere kubitiranya ntiyongere kubitiranya mwirabisi yariko arabivuganye yarafize abategera ariko none basana kubishani bwe jamajanya birihindura murishagara amikishagara bagiraneza amikaraga bagiraneza bamurugaba babaneza bamupandurugaba neza ubudahangarwa kwishengero Mana ubudahangarwa mw'izina rya Yesu ubudahangarwa kwishengero ubudahangarwa mu baririmbyi mw'izina rya Kristo Yesu ubudahangarwa muri ya komite y'ishengero ubudahangarwa muri ya migwi yose igize ishengero ubudahangarwa Mana yo mw'ijuru Satani yaramenye arapfa kwinjira warinda agapfa kwinjira ariko musambanyi yobaho ariko kandi kwinjira arigira umuziro mw'ishengero abanyamana bohaba gome ababaye bakamenye iwabaye ariko ubuhangazi Imana arigira umuziro basanga ari ibishirira byokowe mu mutwe rururu basanga ari ibishirira byateguwe neza kugira ngo barwaye intambara nziza wahe guhagarara Mana n'ibyo dukeneye biragahera ko Satani yokomereka ashinga icumu ryiwe umugabane w'abagororotsi biragahera ko yokomereka ashinga abantu b'Imana biragahera ko yokomereka ashinga abantu b'Imana oya sobanura haleluya sobanura bimenyekane ko twe twagukurikiye haleluya naho yorigerageza adasanga hari hagati yacu nawe adasanga ahantu adashobora kurengana adasanga hari uruzi rubamurumumira izina rya Yesu Kristo nuko rushigira umuntu wese neza Mana abari amaze iminsi imitima ihagaze kubw'ibi na biriya ingwara n'imitwaro ibanyikiza babona ubutabazi buvuye mu ijuru babona gutabarwa n'Imana urashoboye ndakuruza Imana ndagushimiye kubagiriye neza mw'izina rya Kristo Yesu amen. Yesu Kristo nashimwe twasenze Imana yo ufite umutwaro w'indwara wizera turagukira mu izina rya Yesu Kristo ni ijambo ry'Imana